mwijuru wishaka utabishaka urafise konte. Haleluya. Waba umunyeshuri waba umufonctionnaire urafise konte. Amen. Rero konte yawe icyo kintu cyose ukoze kubw'icyubahiro cy'Imana urabitse imbuto yose ubivye mu kwizera mwijuru teza kubora kandi gapfa. Idapfuye nta vyamwa uzobona. Rero ikibazo le temps, la durée yo kubora no gupfa iratandukanye ku muntu wese bijanye n'iki n'umugambi w'Imana. Ikimana ishaka cyo ndiho ashaka kurema muri wewe umutima wo gutanga, apana umutima wa manipulation. Imana irateba iratinda ishakura umutima wawe, ishakurema muri wewe kamere yo gutanga, ubuzima bwo gutanga bikaba amode dofi. Nimba ushaka guhezagirwa hezagira abandi, kandi nibisubiza kuba hezagiye mbwe cyo ushaka guhezagira cyo ushaka gusohora mu nzu wahezagiye biraba neza kweko wagomba gusohoye sukubenta kumvise nuko ibashaka kuraba by'ukuri ko bikoze uvyizera. Haleluya. Amen. Mwiteguye ku ijambo no musinagize emotion je mu gitondo nari ngaha hanze 8h-5 corona yimubwiye ndibuka ngera ngaha twatangura 7h tumincanke 9h sinzi saha twatangura ariko 8h30 kera haci imyaka nka 10 gira canke 15 twatangura abantu arigiye amasengesho twagira ngaha narongora amasengesho y'abantu babiri canke batatu ugasanga umurongora abanje kurindira abacegwa. Ndababwira nti jewe abaririmvyi ndabasavye muzinduke. Abaririmbyi mwazinduka musi umwe nanaje sanga abaririmvyi gusa cha turasenga ata muntu numwe ahari hari abaririmvyi gusa. Imana ishimwe. Ariko 8h-5 bariko baranigana oro de parking sanga abantu baza kuzurana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abashitse ngaha imbere ya 8h mwikomera amashi. Abashitse ngaha 8h para mwese. Abashitse ngaha 8h mwari ngaha mwikomera amashi. Haleluya. Hagarika ngaho abashitse inyuma ya 8h mubakomera amashi abashitse imbere ya 8h. Haleluya. Muzora inyigisho nitse kuraho d'abord. Indi ayumvise iyo nyigisho iri kuri YouTube. Kuraho d'abord. Kuraho d'abord. Nukuvuga yuko urubahiriza umwanya ndiho yateguye. Imana ishimwe. Twatabaye yuko nimba dutangura saa 2 amarayika bari ngaha saa 2. Tuje kuraba umuntu akomeye gusumba abategetsi bose bo kwisi, abambi bose bo kwisi, abagenero bose bo kwisi, abapresident bose bo kwisi. Rero iyo uje kare umuhaye icubahiro. Cyanyezereje mbona ngene banikana baza badavuga wow. Imana ishimwe cyane. Yari amasengesho twarasenze Imana yishuye. Haleluya. Mwiteguye kwakira ijambo. Haleluya. Amen. No musikira nigisha itandukanye nzo nanigisha. Haleluya. Hariho gihe kera imbere yuko kanguka natangura buga no muri kanguka navyigishije twarize ivyerekeye ugutanga. Imana ishimwe. Ninyigisha abantu batinya no kwigisha n'abapastor batinya kuvyigisha kenshi na kenshi. Avuga ati nkabivuga bashobora no nasaba amafaranga. Ariko nibuka yuko igihe nigisha ibyo bintu nagize ibibazo cyane n'abungere kwisi. Twarawe n'abantu barakambwira amajambo cyo nagukunda vrem. Ariko utanga kuvuga ivyigigira 10 aho ni turi kumwe. Bero nabwira nti turiko twiga ijambo ry'Imana. Ikisobanura garukanye icyo ubona ko nasenga nibuka umudamu umwe cyo yari umukobwa aci imyaka tari mikeya aranelefona hari mu 2005 2010 aranelefona arambwira ati jewe aho bigeze ndamerewe nabi. Umerewe nabi ufise akazi keza ukora muri ONG. Ikibazo ufise niki? Urumva munaziritswe naganjwe n'inyatsi. Inyatsi. Cyo sense cy'inyatsi. Ndamuzi inyatsi cyayico. Aransigura ngo ni daimoni ngo y'imivumo ngo zibira ngo uburyo ngo arampemba neza muga amafaranga simboni yaroye. Hanyuma ndamubaza ni none kibazo kiri he? Ngo maze najerekana jour zo kwisonzesha
kugira mbohoke mbone ubukene buheze ibibazo biheze ariko nubwo nahejeje karanju nta muntu nakoze kandi ari kintu nakoze mumvirize neza no musimshaka kuvuga buke ngo ari kintu nakoze narasomye neza naritondeye neza ivyagezwe narasomye muri Bibiliya ndumva yuko umuntu ateza gutanga ikigira 10 hanyuma nsanga hari igihe kinini ntatanze ikigira 10 yego nabonga iki 10 hanyuma ngo cyandabona yuko abacerewe aho yambwira ngo dve kwategura abacerewe bamaze amezi menshi badatanga nasanze Mose yababwira yuko bateza kuriha 5% apana 10% 5% y'amezi yose igihe cyose tatanze ati rero naharuye ibiharuro sanga natanga 5% y'igihe cyose ntatanze ntabyo novamwo aha rero ndenda gutelefonye nasabye credit muri bank kugira ngo agire 5% y'amafaranga yose yivye Imana kuko nawe yuko ari umuvumo no muryango waje n'umuvumo cyose byarapfuye kubera nari ndigisoma rero nubwo ntanga n'ubu nisonzesha narasenze biranka Imana ishimwe mwe mu Imana binyukije ngo nasenga ko rero ndambwira nti ndakeneye ko tubonana haleluya ndambwira nti ibi bintu nshaka kuvuga ku telefone ivuga ko tubonana turicara turaganira Imana ishimwe ndamumvisha igihe arimo n'ivyo yasomye ico byasigura haleluya ndamujana mu ijambo ry'ivyagezwe canke amategeko ndabwira ni ndabona mwereka muri Galatiya 3:10 ndamwereka ni aravumwe nubwo yuko umuntu wese kisatashe yibohera ku vyagezwe ku mategeko ngo yishize munsi y'umuvumo ujanye n'aya mategeko kuko umaze kuyiboherako uteza kuyakurikiza uko yanditse yose Imana ishimwe amategeko yose nvuga ngo nakurikije kimwe ikindi kiretse banzo kurikize yose uko yanditse kuko rero ubwiye kuraba ngo 5% 10% ibi byose aho rero urabe n'ivyo ufungura kora musiguri urabe ikintu hari liste y'ibikoko ibitungwa cyangwa ibikoko batajya uwihenze ukajya kimwe ni icyaha kandi icyaha kimwe kizana nuvuga ngo ibindi babikurikije mugabo ko bamaze kwibohera ku mategeko cyangwa ibyagezwe kimwe kizana umuvumo kuri vyose uratahura ivyo aha arabandavyo bakunda jambon saucisse bakunda ingurube nuvuga yuko singurube gusa hariho liste y'ibikoko udashobora kujya hanyuma cyane musigurira yandi ubu rero Yesu yaje kuraho ivyagezwe ariko yaje kubishitsa Imana ishimwe yaje gushitsa ngo ijambo ry'Imana ngo ivya kera byari gitutu abanyarwanda babyumva gitutu ni ombre des choses à venir gitutu kibizoza Imana ishimwe ibintu byose bavuga mu isezerano rya kera mu mategeko ya Mose atari 10 gusa arenga 6 bivuga yuko vyose vyavuga uno munsi tugendera mu kuri nitugana mu gitutu sivyo bya vyose byavuga ibizoza uno munsi mu isezerano rya kera nta migenderanire wagira n'Imana cyangwa alliance urumuhungu cyangwa mu nzu mu rugo utagize ico bita gukebwa cyangwa circoncision ata circoncision ata gukebwa ntushobora gusenga ngo Imana ikumve nta connection ariho n'Imana abahungu n'abagabo muri ngaha nuko tubakebwe Imana nakumva warakiriye Yesu uno munsi ariko kera nijya gushoboka barahari rega none bose barakebwe uno munsi ukebwa kwera iki kwera amagara kwera ni bonne santé ariko kiyagiye wagira ko amagara wakebwa circoncision kugira iki kugira Imana kumve habe alliance ni iki isezerano amen rero nimba ubaye kuri ivyo uraba neza ko wakebwe n'ahandi marche pas Imana ishimwe hari ijambo rero shaka tuganira umunsi amajambo n'umunsi arakomeye amen ijambo ndino munsi riraba cyane iraturaba twese mbwa cyane umuntu ameze ngo byanse ntibikunda naragerageje byaranse
business uragira bigapfa, akazi urarondera ntibatora abandi bene gutora, urahembwa kumbure ariko nta kivamo, nta umengo uratobotse, umufuko wawe uratobotse, banke yawe konti yawe muri debiteur, kiyumvira uti ninde yandose, kwiyumvira abakuroze, tukaturondera ijambo ry'Imana. Amen. Ninde yandoze, ugatanga kuraba abantu bose binjira mu nzu ko batarimo gukora kuroga, ariko tukaturonke inyishu, vuga inyishu, inyishu, igisubizo mu ijambo ry'Imana. Hariho principe, nubwo wewe uvuga uti je nahezagiwe nta kibazo, mfise amafaranga menshi, ariko nawe birakuraba, kuko abayagize aracoboka, ukomeye kuyashira nayo nyene. Imana ishimwe. Tusome mu Filipi 4, hari umurongo umwe bwa mbere ashaka adushireko, Filipi 4:19, umurongo abantu benshi bakunda, Philippiens 4 verset 19. Avuga gute? Kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose, izomara ubukene bwanyu bwose, nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Amen. Abantu benshi barakunda no murongo, barawucakiye bawuzi ku mutwe. Kandi Imana yanje mu gitondo, midi, mwijoro, izomara ubukene bwanje bwose, nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Ndabyizera, ndacakiye. Rwatangara no munsi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana nishobora gufata akaverse kamwe ngo ndagacakiye, ndakamize, kabaya kanje, ukabyandika kuri chambre, kuri mur. Haleluya. Umwaka umwe, 2, 3, 4 umucakira. Ça ne marche pas. Ariko dushaka kumenya kubera iki Paulo yavuze amajambo yayabwiye nde. Yavuze ngo kandi Imana yanje izomara ubukene bwanyu mwebwe bande, apana bizera Kristo. Deception, murabaye deception. Yakabwira bande, yabwira aba Filipi, kweke yabwira gutyo kubera igikorwa bakoze, kubera ubuzima bari bafise, ari ikintu bakoze mu gikorwa cya Paulo bituma avuga ngo kandi rero Imana yanje. Haleluya. Si bose yabwira gutya. Amen. Abagati yabwira ati ninde yabaroze, biratandukanye. Haleluya. Abakori yabwira ati amafaranga yawe nayo nkeneye, ni droit yanje mugabo yagumane. Kubera iki? Kubera bari mu mubiri, azi yuko atari umugisha, bakoze icyo bita manipulation, bashaka kumukontrola ati yagumane. Amen. Abagalatiya nabo ngo ninde yabaroze, mwatangiye mu muhe muhereza he? Igice cya 3 ku Bagalatiya nyene abwira ati abantu bose bibatasha biboheye ku bikorwa by'ibyagezwe cyangwa amategeko. Amen. Bishize mu mufumo ujanye n'ayo mategeko nyene. Abagalatiya batangwa bari mu muhemu bacasubira mu bya kera, muri 5%, muri 10%. Imana ishimwe. Amen. Aho twahura bambwira ngo Chris, wewe ndagukunda ubigisha neza mugabo ntuzosubira kuvuga ibyigira cyo, kuko navyo utahura. Imana ishimwe. Haleluya. Mesaziro rishasha baravuga gose ivyekeye gutanga, tugiye tubibona mu musi. Baravuga gose ivyekeye gutanga. Nimba ico cyagezwe gituma uvumwa n'umuryango wawe wose, ariko bimeze, sirimo gituma batoguma bisubiramwe ba Paulo makete ya. Mu Filipi rero murongo wa 15, tusomera mu 15 tunyarutse. Turabike tumabwiye gutya. Kandi yemwe ba Filipi, namwe nico muzi yuko mwitangwe ry'ubutumwa bwiza, hamwe nava i Makedonia, yaravuye Makedonia, atarindi shengero rya Kristo, ntarindi shengero rya Kristo yafatanije nanje mu byo gutanga no guhabwa. Hari amashengero menshi, amatorero menshi, atari mwebwe mwenye, ariko abamushigikiye Paulo na ekipe yiwe ni bande? Aba Filipi gusa. Nuva yuko nimba Paulo agiye mu Ngagara ari amashengero menshi, ariko gatayumva abamushigikiye bavuye mu Kanyosha, kandi ari abandanya murongo 16. Kuko ni Tesalonike naho mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene. Uno wakanga subiramo. Kuko ni Tesalonike naho mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene. Bande barungika hehe? Mbega Tesalonike nta mashengero ariyo, nta matorero yariyo. None kwereki
ihoteli kugira irihe yava muri mu Filipi kwera batahuye barahishuriwe ndashaka nawe uno munsi uje mu bahishuriwe haleluya icyo mundira Paulo niyafata abasetsanika ngo muragowe murapfumwe muri bisuma komeza kabiri kose si rimwe si kabiri suko ndondera ingabire rero iyo utanga kwigisha ibyo gutanga abantu bavuga ati ubukene buramwisha agera yishura inzu agera arondera amafaranga Paulo abwira ati ibi ko nababwira ndabatera amashugwe sugira ngo mume menshi arabyumva ce n'est pas que je recherche les dons suko ndondera amafaranga yanyu kwereke bana ivuga none ariko ndondera imbuto zigwiririkanya amaronko yanyu mais je recherche le fruit qui abonde vous dites abonde yuzura pour votre compte apana compte yanje Paulo compte yande yanyu iyo muna kwabigisha ibintu nkibi sugira muje muvuga ngo ndakunda inyigisho mugira umugabo w'umunyajerere ko arigisha ibyo ke nkibi cyo ke gutanga muri nk'ikimazi cyane biryoshe ahejeje rero uzana bitunga ngaha rero uzana biseke ngo umuntu ashaka ko ubukene bwiwe buhera ushaka kubohoka yumva nayo nuzuye jana yaciye muhumuruka yaravyishe mu guheza kuko iyo mugabo ntashaka kuvuga verset 17 kuko yabigize gira mugira gute ebana ikangire quand même gire geste nta geste za kubasaba nta gitunga muzo kuzana ngaha ni pour votre compte yanyu abari kuri YouTube bandaba ni bari muri Minerva mu Kigobe ni compte yanyu ni kuneza yawe cyo gituma yise compte yo mwijuru cyangwa ububiko bwo mwijuru compte yo mwijuru compte celeste ububiko bwo mwijuru niyo titre okay umurongo wa 17 wahejeje amen ivyo ngira mvuga vyose gushika mpeze ni ku nyungu zawe ni kuri compte yawe nta numwe aza gusanga za envelope ngaha haleluya ni ku nyungu zawe verset 18 murongo 18 ariko mfise ibinkwiye vyose yakora sigura yuko sinkenye ngo j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance kweka yabwiye gutyo ashaka kubwira ati je Paulo yaba nkenye mu bango je gusaba ari dujuje kandi ujuje byo nagize gute byo mwampaye donc yaba shonje uvuga ngo ndashonje ko Paulo yakora avuga ngo naronse iriki ngo j'ai été comblé de bien fise ibinkwiye vyose fise umurengera ndahaze arahaze komeza kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse ari umubabwe umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana bahaye Paulo akogo umumavuge na ngo motana neza nde Imana cyo gitubana mu 19 ucukurikira ngo Imana yanje kandi Imana yanje 19 kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose haleluya nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu ntuzosubire kuvuga verset 19 udahereye kuri verset 15 Mani shimwe nimba ushaka verset 19 murongo wa 19 ugira ubuzima muri wewe hera kuri murongo wa 15 usome ukurikize hamukonkire ngo kandi Imana yanje haleluya ivyo vyose vyerekana yuko bano bantu bari baronse guhishurirwa abwire umuntu yahishuriwe nukeneye kubusunika manumva mbabara iyo niko nabona inyigisho bategeka abantu babatera ubwoba uragowe ugiye gupfa amaksida umuvumo wagisuma we kandi ababigize gutyo bace bagenda gutanga mugabo atanga iminsi ngahe indwi zingahe kuko abwira ati tanga urabe incuro 100 ukagira ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ukabona ubona hako ari ngeje bisubira inyuma ati ujye muntu uraba neza hatomoye ndabivuyemo haleluya tukaturabira ikija mu Imana ivuga wahishuriwe na manipulation
Haleluya. Uno munsi inyigisho bavuga ngo prosperité s'amafaranga gusa ni ibintu binezeza umubiri. Inyigisho ziharawe nizo kwigisha abantu gutanga kugira abatunge. Utange uwe milliardaire. Sivyo? Rero abantu baratanga bakabona ntibabaye na millionaire. Bagacha bivamwo. Abantu benshi baragerageje gushira mu ngiro ivyo babigishije bacira hagati barabivamwo. Kubera iki? Kubera bigishijwe nabi. Mani shimwe. Muri Matayo 6:19. Matthieu 6 verset 19. Ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Aha rero mutahure yuko kuziganya cyangwa kwegeranya kw'isi si bibi, ariko bagira bagire comparaison. Amen. Kw'isi komeza inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba. Nibisugura yuko wabise muri konte ya banki cyangwa kw'isi inyenzi nshaziza. Siyo bisigura. Ntisugura yuko bacha babikwiba ariko bishiza ahantu hatari sur 100%. Amen. Abakurikiye amakuru muri 2008 harabaye crise financière muri Amerika. Amabanke menshi aragwa ni buraya. Abantu bose barafite amafaranga muri amabanke arahera. Kubika mu isi ni vyiza, kuziganya ni vyiza. Amen. Ariko ngaho nta nakimwe utandukanye n'umuntu w'isi, kuko abantu b'isi barazi kuziganya gusumba abana b'Imana. Siko mubizi. Abisi barazi ubwenge, barazi kugira epargne neza n'ibiharuro. Abana b'Imana bavuga ati ntacyo Imana irabibona, iranzi niyo yandemye. Amen. Alors bwa mbere ngo mureke kwirundaniza hehe ubutunzi, les trésors sur la terre, aho inyenzi niki n'ingese n'ibisuma. Murongo 20 rero, ariko mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru. Mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru. Hariho rero ubutunzi kw'isi n'ubutunzi mw'ijuru. Cyo twavuga ngo le compte céleste, ubiko bwo mw'ijuru. Ubiko bwo mw'ijuru n'ubuhe? Ikintu cyose ukoze kubw'icubahiro c'Imana. Bisubira gusa gutanga offrande gusa mw'ishengero. Ikintu cyose ukoze kubw'icubahiro c'Imana, gushigikira umurimo w'Imana, gushigikira abapfakazi, gushigikira imfuvyi, gufasha umuntu ari mu ngorane. Kwera wowe Imana guhezagiye ukavuga uti sishaka kuhezagirwa jenyene, reka mpezagire uyundi. Icyo kintu cyose ukoze kubw'icubahiro c'Imana urabitse. Uko tudabitse nimushaka kubika kazi kanyu. Urabitse ikintu cyose ubwiza atanyungu yawe irimwo. Niwatanga minevare canke amafaranga y'ishuri ku mwana wawe, ishuri rizivye, ukamurira minevare, ukamurira amafaranga menshi, ni vyiza, uri umupapa responsable. Amen. Haleluya. Ayo mafaranga utanze ni investissement uyabitse he mu mwana wawe pana mwijuru. Aho mwanya muvyumviye. Amafaranga utanze mu ishure ryiza umwana wawe yigamwo urabitse, ugize investissement mu mwana wawe, wizeye ko niyakura hariho inyungu izovamwo, ariko si mwijuru. Abyumvise? Amen. Umugore wawe umuguriye umuduga mwiza urabitse mu mugore wawe. Ubitse muri banke compte épargne ni vyiza, kandi avyigisha muri Kanguka murabizi kwa kane. Bigisha abantu yuko kirazira yanyigisho ya Yosefu. Nta muntu afite ubwenge bw'Imana ajya vyose. Hari ikintu bita intega bizoza. Épargne urabika kuko ufite ubwenge, hari ibihe vyiza n'ibihe bibi. Ibihe bibi bije warabitse urikora kubyo wabitse. Mwavyumvise? Igituma umuntu abika muri banke agira compte épargne ni ibintu bibiri. Ushaka kuziganya kugira nihagira ikibazo uronke nuje gufata ideni wabitse. Ikindi cya kabiri ushobora kubikorera nugira ubike azobe menshi, hama niya menshi uzogura ikintu kigaragara utoshobora kugura n'umushahara wawe. Amen. Vyose uko ari bibiri ni vyiza nukubikora, ariko nubitse mwijuru. Haleluya. Munyumve neza,
siko nigisha ngo ntimuje kubika ni kubika n'ubwenge Imana yatanze ifo kubika. Yosefu yabwiye Farao ati igihe cyose muko murimbura imyaka 7 muze murabika kuko azoza imyaka y'ubutayu y'ubugaragwa. Umukristo wese umuntu wese hamari ibihe vyiza n'ibihe by'ubutayu. Amen. Agereyo ibutayu buza waragize ubwenge bw'ikimonyo. Navyigishije sivyo? Ubwenge bw'ikimonyo ya fumi urashobora rero kuzoshobora kubaho kuri ico gihe kora wabitse neza. Amen. Ariko ngaho kuvuga kubika mu ijuru. Iyo ubitse mu ijuru biratandukanye. Umwana wawe ubona amaraso yawe muri we. Ubona kazoza kawe muri we. Ubona washaje, ubona wawe yakuze. Ubona izina ryawe muri uwo mwana wawe. Haleluya. Ariko umupfakazi utazi, imfuvyi idadoshobora no gusubiza n'umunsi n'umwe kumbure, ukabigira kubera ijambo ry'Imana riri muri wewe. Ukibuka ijambo rivuga ngo ufashije umukene aguranye uhoraho. Ukavuga ati Imana ndabikoze ku bwawe. Abantu sishaka no kubanamenya, shaka kubashigikira, shaka kubahezagira, kuko Imana iri hafi y'abakene, iri hafi y'imfuvyi, iri hafi y'abapfakazi. Cyangwa ukavuga uti kino gikorwa cy'Imana ntari ibintu bitagenda neza, ino mikro nivuga neza, ariko kugira ubutumwa bwawe busohoke neza, abantu bashobora gukizwa, ndashobora gushigikira kugira abantu imitima wapfiriye ku musaraba ibohoke. Aho rero nta nyungu zawe nakene zirimo. Wabitse hehe? Haleluya. Utangara ngaha usanga benshi mu ijuru bose compte débiteur. Hariho compte débiteur na créditeur, sivyo? Abantu seka ndabwira muzo amaboko ariko benshi murasama compte ngaha muri bank. Rero compte débiteur niyo ari muri moins. Uko ikinogo kibandanya niko telefone ya banki iza. No guhezagira, hari gishobora guhezagira umuntu. Komwe uti mpaga numero do compte. Oya dushireho bashatwara yose. Irabashikira. Sha nimba unkunda yame mu ntoke. Cyangwa iri mikashi. Ugashira muri compte pi. Kwera iki? Compte yiwe ni si zero. Moins. Kumbura shobora kubaheranye imiliyoni umwe. Wowe ugiye kumezagira muri 300. Asha arakubwira ari umuntu umwenzi yahezagiye umupfakazi. Yaramuhezagira hamace igihe kinini, atamuhezagira aca afata amafaranga 300 aca kuri konti yiwe. Aca mu telefona genda urabe amuha screenshot. Genda urabe nagushire yo kutambajije. Ikibazo kiri he? Sinabona wanashira. Hari kera. Rumba omga cyarondera kugira kandi double. Umbe yamuhezagiye doublement. Nta kundi ko nakuyumvire kandi yarondere basida guha yandi. Aca murungikira muri envelope. Kora konte yiwe ni débiteur. No mwijuru. Vuguti no mwijuru. Mwijuru ubishaka utabishaka ufite konte. Haleluya. Waba umunyeshuri waba mu fonctionnaire urafise konte. Amen. Rero konte yawe tari créditeur iri débiteur. Kiye muri ivyo? Rero nimba iri débiteur. Ubwo yuko ibintu byose bije bigira gute? Icokerayo. Abana iri débiteur nubwo nabantu ikintu cyose yumvira aronse umushahara yumvira we umugore wiwe abana biwe inzu minervare transformation ariko mwijuru zero. Nani Imana irabyumva irabyumva arambwiye ngo Imana irabyumva bien sûr irabyumva irumva ivyirimo irumva ko ari débiteur. Imana ishimwe ngo amassez-vous des trésors ariko muirundanirize kwirundaniriza ruvuga iki mubike. Iyo ushize mu ijuru ubitse mu ijuru. Iyo ushigikiye umuntu ari mu kibazo atanyungu zawe kuko mwene data afise ikibazo abwira ati ngurana ukamugurana ubitse he mwijuru? No, ubitse muri mwene data kuko ntibazogira gute ntibazogusubiza.
pire hari abana b'Imana babika mu bana mwene data bakabasaba inyungu ku mafaranga babahaye. Ni icyaha mubimenye. Bibiliya ivuga kirazira gusaba intérêt zisaba banki gusa. Wowe nuri banki umuguranye nazo gusubiza ayo mafaranga nyene. Turi kumwe? Kugurana mwene data kumufasha ari mu kibazo akazogusubiza ni vyiza, bavyita fraternité. Ni vyiza. Ariko nubitse mu ijuru. Amen. En plus yo gufasha mwene data, en plus yo gufata neza umuryango wawe, ariko wiyumvire kubika. Kwirundaniriza hehe? Mw'ijuru. Ibi ndababwira si bwa mbere mu vyumva. Benshi mwebwe, sivyo? Igituma benshi abikora bakabivamwe ni kubera iki? Mwiza ko ari kubera iki? Kubera iki? Aha, ndashaka munyishure mutinyishure simbandana. Kubera iki bahagarika? Inyungu. Okay, uwundi ingorane zigize ingorane zagize iki? Okay, utangaza kwiteza kuzoronka ariko igituma biheba bata ukwihangana. Bazi ko batanze gutya imvura ikigira gute? Kimanuka. Hanyuma bagatanga ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, nibakashika kwa kane. Nibake bashikiri kwa kane. Kwera avuga ati bya bintu nibikora. None ko bidakora ibikora nibiye. Kijya mu bikora rero. Ushaka kwidodomba nivyo bikora. Amen. Aho byugariye rero nuko Imana nibayimanipira. Ndiho nashaka kwemera ko manipira kumugira ukamufata nk'umudandaza. Okay, nagize rero inyungu iri he abadakomersa bari ngaha murabyumva. Nta mukomersa ashobora gushira ahantu ikintu atanyungu abona. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imbuto yose hey bacibatswe ngabakomersa. Nenda beshi. Nabaye mukomersa na jewe. Nta mukomersa atanga ikintu atanyungu nibibaho. Nibitari business ugira kumvirize vuga inyungu. Iyo rangaje yumva. Nabaye mu businessman. Niko bimeze. Uraba inyungu ikintu cyose none ngaha jewe ndonka iki. Abana b'Imana babaye gukina umunsi. Wabwiye inyigisho nk'izi none hanyuma uriya mupfakazi w'umukecuru none yagenda ujagira pfe na kare none cyo ndonka iki. Rero dukwiye gukumva yuko imbuto gira ivyamwa Yesu yavuze gute? Kugira imbuto gira ivyamwa itezogira gute? Kubora imaze kubora ikigira gute? Ichifa yapfa kubora gusa yashaka kubora ntipfe. Nibore gira gute? Ife idapfuye. Nta vyamwa bizoza. Yesu yavuze gute? Yesu akoravuga yuko ateza kubanza kugira gute? Gupfa. Kugira turonke imigisha turonke agakiza. Sivyo? Rero imbuto yose ubivye mu kwizera mw'ijuru teza kubora kandi gapfa. Idapfuye nta vyamwa uzobona. Rero ikibazo le temps, la durée yo kubora no gupfa iratandukanye ku muntu wese. Bijanye n'iki n'umugambi w'Imana. Wowe urashaka kubora amezi abiri. Undi kabona umwaka wose. Wakabona uwundi yagize amezi abiri, nawe ukacibona ngo nawe uzogira amezi abiri. Iyo myaka uwo mwaka wose hari ikintu Imana ikuriga mutima wawe. Icyo Imana ishaka cyo ndiho ashaka. Ashaka kurema muri wewe umutima wo gutanga. Apana umutima wa manipulation. Kuko wagenda ufise umutima uzobivamwo. Bayitaho. Ashaka kubona yuko ushobora gutanga kubera wubaha Imana ukabikora ku cyubahiro cy'Imana. Amen. Azoteba, azotinda kugira gere aho we uvuga yuko waremwe ikintu cyose Imana yaguhaye ndiho yaguhaye utegerezwa guhezagira uwundi muntu. Imana ndiho n'ubwami bw'ijuru buteza kuronka inyungu mu byo waronse. Naho vuga ati naho atanyungu uronka wewe. Birakomeye bya bintu. Udarashika ngaho uzobivamwe widodombe. Imana irateba iratinda ishakura umutima wawe. Ishakurema muri wewe kamere yo gutanga, ubuzima bwo gutanga, ikaba amode dofi. Mu Migani 11:25, Proverbe 11 verset 25. Umutima urekura uzototahara. Umutima urekura cyangwa utanga.
l'âme bienfaisante sera rassasiée. Kandi uvomera abandi azovomerwa nawe. Ayaya. Kuvomerwa no kuvuga iki? Kuvomera abandi kuvuga iki? Guhezagira abandi. Uhezagira abantu bangahe? Turetse madamu wawe n'umugabo wawe n'abana bawe, nakuze wawe na muyomba na grand-mère na papa na mama. Ni vyiza kubahezagira mugabo nuko uravomera ukora ibikwiye ukwiye gukora. Ni responsabilité. Papa warashaje uramurihira loyer ni vyiza. Mama wawe uramurihira kwa muganga gwaye utabikoze ni cyaha. Teza kubafasha kuko barakureze barakukugishije nawe utegerezwa. Apana ngo ufite umutima mwiza, umutima mwiza utegerezwa. Kandi ukeneye amashi. Yo ngomera umukamera amashisha ari taho papa wiwe ndio ngona amashina. Nta mugabo bakomera amashingo arakora gaburira umwana wiwe. N'ingurube iritaho umwana wayo. Imbwa iritaho umwana wayo kibunda. Uteza gutandukana nayo. Kuko ikora ibintu naturel mu maraso yayo. Ariko niko nababwira ivy'impuhemu tari maraso. Ivy'impuhemu nuko kwitaho nk'abimpuhemu nituronka n'icyo tubona. Turongwa na byo twizera. Turongwa na muhemu yera na muka wera. Muhemu yera adushira mu vyiyumviro apana byo kwisi. Adushira mu vyiyumviro by'ubwami bw'Imana. Umuntu yitaho ubwami bw'Imana yamaze kunesha umubiri. Hagendera ku mubiri. Arongorwa na muhemu w'Imana. Haleluya. Umuntu ashaka kurari yumvira ati man ndashaka kugira nanje cyo no shigikira. Ndazi aho twari kumwe mu ndwi heze ashinzwe izibiri. Twarubise ko Imana iraba ubunini bw'ivyo utanze iraba agaciro bifise kuri wewe. Mana ishimwe. Rero kuvuga ngo ushaka guhezagirwa ndashaka guhezagirwa. Umuntu adashaka guhezagirwa protocole mje muguru umuryango asohoke ntimuraba. Umuntu adashaka guhezagirwa bisigura ko adashaka kuvomerwa. Ashaka kubahoze sivyo? Rero umuntu ashaka guhezagirwa bisigura ko ashaka kuvomerwa. Kuko Imana nizo kuvomera kundi zoca mu bantu sivyo? Ninda ashaka kuvomerwa barahari. Hari abari neutral sigurikire. Ashaka kuvomerwa. Ashaka kuvomera ashaka iki none? Mbega umuntu n'indegaye. Celui qui arrose sera lui-même. Nimba ushaka guhezagirwa hezagira abandi. Kandi nibisubiza kuba hezagiye mbwe cyo ushaka guhezagira cyo ushaka gusohora mu nzu wahezagiye. Biraba neza. Kweko wagomba gusohoye sukubenta kumvise nuko ibashaka kuraba by'ukuri ko wabikoze uvyizera. Wabikoze uzi ko ari principe y'Imana. Nimba wabikoze ari principe y'Imana, Imana izokureka usohoke bagusohore. Amen. Imana ishimwe. Kuva mu 2009 2009 mvuye muri Afrika y'Epfo namaze imyaka 9 mvomera ndara hasi mvomera. Ndibuza amadeni mvomera. Abantu bakambwira ati ivyo bintu byawe ntibikora. Abakozi banje muri business bakambwira ati wewe ushira mu utayu ushira mu ivu rimera. Habwira ntibirabe ivu biraho umutima. Imana yawe ivu kuko Imana ikenye. Haleluya. None nkanje amafaranga namuhaye yo cagenda kugura ibikuraba. Imana ikuraba umutima iyo exercice y'umutima wawe niyishaka ubwo buzima buri muri wewe. Ko kumva yuko utojyama ugahaga hari umuntu ashonje muri eglise. Kumva uti ntibyumvikana ko njya 3 ku munsi hari umwe data ajya rimwe mu minsi 2 cyangwa 3 urabizi. Apana kuyibaza urabizi kandi uranamuzi. Hari ivyo uta muri pubere abana batariye ko badakuru batafite apeti ugata muri pubere nimute ngaho niyarara bamwe yabikamye n'ibyaza muce mutaya. Urazi ko mwene data aza mu icengero ashonje urabuzi para bizi. Ariko mvuga ngo mana ndashaka guhezagirwa ndashaka kuvomerwa tandi kutaratahura principe z'Imana. Imuzu zabaye ambutayage mu kabati wabuze nawe uziha. Ariko witoga kubera iki
nuratahura yuko hariho nivo Imana yagushikanyemo ukibagira Imana yagukuye. Ariko principe y'Imana kugira uvomerwe utegereza kuvomera, kandi uzovomera rimwe. Umviriza, isi ibigori, ibiharage, ibishimbo, ibintu byose uzi urarima ugashiramo ugafurira ugacagenda kurindira kwimbura. Niko bigenda. Hakenewe iki? Imbere yo kubagara hakenewe iki? Hakenewe amazi, imvura. Umviriza, ivyisi ushiraho rimwe mugana ucureheba, ibisigaye n'ibandi bikora, imvura iragwa si wimanura, sivyo? Ariko ivy'imuhembu suko. Biratandukanye n'ivyisi. Ivyisi ugira rimwe gusa, ariko ivy'imuhembu ntigira rimwe gusa, ugumugira. Ugumubikora, ntuhagarika. Aha rero hakomeye tutangura ari mu mushaka turabe muri Galatiya 6. Galatiya 6 verset 7. Galatiya 6 murongo w'indwi. Ntimuzimire. Ntimuzimire, umvirize. Ntimuzimire, ne vous y trompez pas. Aba n'abantu bavuga ngo okay, je narabikoze ndarindiriye ugiye kwicarana indire. Ntuwicara. Mu vy'impuhwe muri bicara. Ivy'isi urareka imvura ikamanuka, mugabo iyo mvura ni wewe. Niyo uvomera mu kubandanya gukoresha gikorwa gihezagira ijuru. Atanyungu za zirimo harimo inyungu z'Imana. Imana ishimwe. Ngo nimuzimire, komeza. Imana yo nticokogwa. Imana nticokogwa. Kuko icyo umuntu abiba cyose arico azokwimbura. Mubise? Icyo biba cyose nico. Ikibazo dufise mu ishengero no munsi, abana b'Imana au nom de la foi, kubera bizera bashaka kugira gute kwimbura ivyo batabivye. Haleluya. Bashaka kwimbura ivyo batabivye. Imana ishimwe. Utegeza kubiyogira wimbure. Umurongo simbe ku murongo 9 verset 9. Twame dukora ivyiza. Suramo ka. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Kubiruka nibuto suramo iyo phrase rero yose. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Kasubiremo. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Ntiducobogore munacumva. Abana b'Ujumbura. Nimuhagarike. Sivyo? Nimucike intege. Non nous lassons, solacé, kurambikwa. Non nous lassons pas de faire le bien. Abantu muri ko batanga mushigikira abafakazi, mushigikira imfuvyi, mushigikira umurimo w'Imana, mwitaho abandi, ni muco. Nimuhagarike. Nimurambikwe. Komeza. Kubera ndiyo azogusanga muri yo exercice yo gutanga. Nimucobogore kubera iki? Kuko igihe nicyashika tuzokwimbura. Igihe nicyagira gute? Nitutarambigwa. Donc abarambiwe mwese, désolé. Kirazira kurambigwa. Yagisubiyemo kirazira? Kirazira. Kirazira. Mwene majambo nugukomeza. Gushigikira abandi, gushigikira umurimo w'Imana, kwitaho mwene data yashonje, gusangira n'imbuzi impuzu nyinshi nawuha. Amen. Nutarambigwa, ijambo ry'Imana avuga ngo igihe gikwiye. Ukizi ni nyene ijuru n'isi. Wakuremye ni wazigiha ciwe. Ariko akeneye kubona kutarambiwe, kukomeza. Haleluya. When wazodesida ryari uronka visitation. Imana ishimwe. Rero subiye gato inyuma, ibintu byo kuvuga ngo ugiye kwisonzesha karanjuru ngo ubukene bwawe buhere, nuko uzokosozesha amezi 2 umwaka wose nta gihinduka. Gusenga nivyo uzokwisonzesha, nivyo kumure mpemu Imana azokora ibindi bintu kwera wagiye mu mpemu, ariko osironda yuko konte yawe mu ijuru debiteur ariko inogo shaka wisonzeshe uko ushaka kose, nta kimwe kizohinduka. Mwumvise umuti ahuri, muti nukugira ubuzima bwo kubiba, bwo gutanga, bwo kuvomera abandi, kuvomera ubwami bw'Imana, kuvomera igikorwa cy'Imana, kuvomera abapfakazi, kuvomera imfuvyi, kuvomera ibintu byose ndiyo afisemo icubahiro, afisemo inyungu.
kuko ngo umuhaye ideni nawe ntagiye ideni n'umunsi n'umwe. Haleluya. Ariko bisaba kutarambirwa. Arabaze ngo zovuka mu gitondo wature ucakire wature ntibikora ntibizokora. Kuko Imana niraba ngo ivyo kuravuga gusa, iraba ivyo kurakora d'abord. Iraba umutima wawe, iraba ama principe yayo. Iyo principe yo kubiba no kwimbura ni Imana yishizeho. Ukwiye kubigenderamo nimba ushaka kubona ivyo yavuze ko bizoshika. Byari bizoshika niwe wenyine abizi. Ariko nabakabishije 9 2 Corinthiens 9 murongo wa 6. Ariko ico mvuga ngiki, gubibanye azokwimbura bike, ubiba nyinshi azokwimbura vyinshi. Kasubiremo. Ariko ico mvuga ngiki, ngubibanye azokwimbura bike, ubiba nyinshi azokwimbura vyinshi. Mana ishimwe. Utanga vyinshi azokwimbura vyinshi. Utanga bike azokwimbura ikiyo cya mbere azokwimbura ryari? Igihe gikwiye. Mana guhezagire. Igihe gikwiye ni kizi. Nta termometre nta kudevina. Amen. Imana yeze igihe gikwiye. Cyo cya mbere. Twuzi ku cya mbere yuko igihe gikwiye uzokwimbura. Ikindi gishasha tubwiye ngaha niwa biba vyinshi uzokwimbura bingahe? Niwa biba bike uzokwimbura. Aha rero naho nyine ari umutego wa Satani. Kuko benshi bazi ngo bavuze ngo vyinshi ushaka kuraba quantité nini ya uburyo bwinshi ibintu bikanze. Ari wambwiye ko agenda gufata ideni ya banki kugira ngo atange vyinshi. Nuko agatatahuye icyo vyinshi. Amen. Iyo vyinshi bavuga ntibijanye n'ubunini bw'ivyo utanze. Mabitahuye? Ni vyinshi bijanye n'umufuko wa. Ndagasubiramo. Biba vyinshi ryari? Bivanye n'umufuko wawe. Bivanye n'uburyo bwawe. Bivanye n'umushahara wawe. Capacité financière yawe. Haleluya. Cyo gituma aho mfakazi amuzi Yesu yavuze gute ngo bakora tanga. Amen. Luc 21 bakora tanga ko Yesu yari he? Yari kure cyangwa yari hafi y'Igiseke? Uretse ko ari hafi ariko narabayo. Mwamuze ngo Yesu naraba araraba. Shiramo envelope 5 arabona ibiri ndani. Naho to kwandika. Ariko arabiko barashiramo bose. Achavuga ngo muri abo bose n'abari abamiliyoneri bagiye aba boss bafite ama Volvo ama V8 hajya muri bose agakecuru abanyarwanda kacikicuru abarundi mu kecuru mu byo agatamakazi katanze vyinshi gusumba bari aba boss abamiliyarderi. Bari abose batanze amafaranga menshi gusumba agatamakazi agakecuru. Sivyo? Batanze vyinshi bigaragara ku maso y'abantu. Ariko mwijuru. Haleluya. Mwijuru ntibaraba ivyo utanze. Oya. Ntibaraba ivyo utanze. Baraba umutima wawe n'ubunini bw'ivyo bintu bivanye n'ubutunzi bwawe. Aba boss bose bakora tanga batanze byinshi kugasumba. Ariko Yesu avuga ngo aka katanze byo kagasigaranye. Birafise agaciro gusumba bariya. Rero ibi umurongo tuhe gusoma 2 Corinthiens 9:6. Ubwinshi wewe kuranyumviza ngaha abari ngaha nawe kuri YouTube. Munzu yawe muri banke yawe hariho vyinshi nabike. Nawe nunga tafise vyinshi. Nunga tafise bike par rapport y'ivyo ufise. Amen. Murongo w'indwi rero. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe. Wow. Gasubiremo. Umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe. Uyu murongo w'indwi niwo wabohoye wa mu sister nababwira wa mu mama niwo wamubohoye. Kuko arafise ubwoba ngo
oya ndi munsi ya 10%. Ndamubwira ni mu mutima wawe. Haleluya. Muravye neza mu Isezerano Rishasha, mu vyakozwe n'intumwa, abamaze gusoma ico gitabo twarashize no muri Kanguka, sivyo? Abigishwa, aba apotre, intumwa n'abakristo bose babita abadisiple, nta numwe yigera atanga icicumi. Batanga combien? Batanga 100%, pana 10%. Baragurisha imirima bakazana vyose. Ariko bisigurike rero mu Isezerano Rishasha. Haleluya. Mu Isezerano Rishasha abakijijwe, abakiriye agakiza, twaronse ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana twita ngo turabami abaherezi. Mu Isezerano rya kera abanyisirayeli bose bategewe kuza kutanga icicumi. Amen. Ariko mu muryango wa Lewi, abalewi nta cicumi batanga. Igihe Imana yashaka kubagaburira bamaze gushika Kanani mu gihugu c'isezerano, imiryango 11 bose baronse igice cyabo. Umuryango umwe gusa witwa abantu bizo abaherezi cyangwa abalewi nta na kimwe babahaye. Kubera iki? Ubuzima bwabo bwose bawuhaye Imana. Bisigura ko wakijijwe ibyawe byose, ubutunzi bwawe bwose. Nimba ukivuga ngo Mana nagwaye dime yawe endiziye mu cicumi cya 10 cyo nawe turahejeje, nturaba icyareme gisha. Uko icyareme gisha ntuvuga ngo ndaguha 10%, icyareme gisha vuga ndaguhaye 100%. Ndaguhaye byose. Nkene gutanga umuco. Avuga ati umvye babwiye. Bagiye kwabwira bagende gufata amakonte yabo yose bazane mu ishengero. Cyo nababwiye. Ndabwiye uko iyo ufise vyose ugira Imana ati Mana ni vyawe. Ndashaka rero umbwire, unyobore, nkore muri ibi. Ni wavuga ngo tanga kijya ntiduharira, nuvuga ngo kora hajya ntiduharira, kuko nta na kimwe kiwanje, vyose ni vyawe. Ngo umuntu wese atange uko mu mutima wiwe, ukurongowe. Kuko nimba vyose ari vy'Imana, nta hana mu Imana izokora vuga ngaha nukoreko. Uguti vyose ni gwawe. Mana ushaka ngiriki? Bakora barakontribura muri ibi. Mpemu yera ushaka ngire gute? Ndashaka kugira ikintu kameme nanje numva ko ntanzi ikintu gicagaciro. Ariko nta tegeko, nta pourcentage mu Isezerano Rishasha, ni wewe mu mutima wawe. Nimba wubatse ni wewe na madamu wawe, muja hamwe mugatanga uko mubona Imana. Haleluya. Nivyango genda uvide konte. Mugabo uvuga uti nubwo ari muri konte si gwanje. Kuko Ancien Testament havuga ngo 10% ni Imana, 90% 90% ni gwanje, 10% na Imana. Iyo ni Isezerano rya kera. Isezerano Rishasha uvuga ngo 100% ni vy'Imana. Azombwira niho nzokora. Haleluya. Ariko arabavyemera ngo rero ndahetse gutanga. Nuvuga yuko uretse gutanga cyose bibaye vyande cyawe. Urumva nta kintu na kimwe washyize he mwijuru. Imana ishimwe. Rero komeza umurongo ni ukomeye cyane. Atababaye cyanye atagoberewe. Kubera iki? Kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Uyu musista yabohoye n'uyu murongo. Kuko yarababaye. Yari yuzuye agahinda. Yari yuzuye tristesse. Yari yuzuye contrainte. Bako yamutegeka uragowe. Iyo ni yita contrainte. Kirazira gusunikira umuntu gutanga. Kirazira gutegeka umuntu gutanga. Naongea abantu ni utanezerewe bireke. Genda uje mubake munezerwe n'umuryango wawe. Kuko nta juru zo gukora bashamo. Nimba ushaka kugira ubwami bw'Imana utegereza kugira gute? Kunezerwa. Utanezerewe si Imana uhaye. Nta bwami bw'ijuru, nta konte yo mu ijuru washizemo. Abashira muri konte yo mu ijuru bashira banezerewe. Igihe cyozo kumva nezerewe reka. Bake bayivuga ibi. Kuko avuga ati baba bivamwo basha. Dago baba bivamwo. Iyo ni manipulation, nuvuga ushize ivyizigiro mu bana b'abantu. Abakristo babwiza ukuri. Amen. Uzomenya ukuri. Ukuri kuzagira gute?
umurongo wa nyuma, umurongo w'icumi. kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya, niyo izobaha ibongeranirize imbuto zanyu zo kubiba. Amen. kandi izogwiza imbuto z'ukugororoka kwanyu. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo c'est lui qui fournit de la semence à qui? Au semeur. Imana niyo igira gute? Ifournisse. Imana ni fournisseur. Mwari mubizi. Il est engagé au commerçant. Fournisseur. Il fournit. Elle fournit ça. Il fournit la semence. Iyi semence okuravuga ico gihe kera ari semence ko ari imbuto ano munsi n'uburyo. Amen. Imana afunisa uburyo kuri bande ababivyi. Inyigisho yose niko navuga niko nigisha abantu kubiba banezerewe. Batanezerewe bandurindiye nturaba pre kubiba. Uriko urata amafaranga yawe. Bavye ngo tutange kubaka urazanye amafaranga menshi yo kwira bubake. Ugataha wimyoza. Ugire mo aha rero ndagerageje Imana turabe. Tanabivamwo. Aho nta kimwe wabitse mwijuru. Rero ababivyi n'abantu babiba mubivyi nabiba rimwe. Mubivyi abiba umwanya wose. Asuzuma ngo kubiba, sivyo? Nimba uri mubivyi rero umenye ko Imana izoguha imbuto kugira uronke ingene komeza kubiba. Nushaka gukomeza kubiba utaronse umufuniseri aguha. Imana ishimwe. Rero Imana ni ababivyi gusa n'abamanje irabaha n'abatabiba irabaha. Imana igira neza abagorotsi n'abapagani n'abakozi bibi bose irabahezagira. Sivyo? Ngo umukate yuhande. Umutsima cyangwa umukate. kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya. Imitsima n'umukate, du pain pour sa nourriture. Rero umubivyi Imana mu ibintu bingahe? Bibiri. Muhiki imbuto n'umutsima. Umanje nawe imuhiki. Umugi n'umugi. Imuha buki. Umutsima wagira abandanya baho siko. Imana iraza ababivyi. Kavuga ati nano muha azokubita vyose, azokubaka, azogura hariya, azofasha, azosohora bariya, azogura imiduga, azogura iki, nta kimwe nzoronkamwo. Urumva uyu mu mangeur. Ariko rero aha kwatubwira umuntu gusa w'umubivyi kwimuha imbuto niki bisigura yuko wewe ukijijwe umwana w'Imana nubwo uri mu mangeur uri umuntu agumajya Imana ivyiguhaye vyose yiteze ko havamwo imbuto n'umukate. Nimba urya vyose urarya imbuto nazo nyene kandi imbuto umize nta zifira mu nda ntiziba multiplier zigenda hani hani. Imbuto bwa yo multiplier ikeneye kuja mu ivu. Haleluya. Rero ikintu cyose ukora umenye ko ivyo Imana yaguhaye vyose harimo imbuto hakabamwo n'umutima. Amen. Mukurangiza rero kugira ushoye kuva muri izo ngorane kugira ushoye kubohoka kugira wirukane iyo nyatsi nyene kuravuga nta yindi solution nukubiba. Kandi apana rimwe, apana umunsi umwe, apana ukwezi kumwe, apana amezi 3, apana amezi 4, nuko ubihindura ubuzima bwawe. Ukabwira Imana uti naho ataco wonsubiza ugiye cyose ari uzoshira ikintu mu kiganza canje umenye ko muri jewe harimo umukate hakabamo n'imbuto wageze kuri iyo nivo aho rero uzogeze kwimbura bivanye n'igihe cy'Imana ndiho abahe umugisha.